tubasanze aho mukorera twagira tubasaba imyidondoro. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Nkurikije, nkaba ndi umukozi w'ikigo kijejwe kwegeranya amata cyo muri komine Gashikanwa. Tubasanze muri ko muregeranya amata ngaha muri komine Gashikanwa. Mbeko dusanze muri ko muregeranya amata, mbega iki kigo cyo bari cy'umuntu cyangwa cyo ari cy'amakoperative? Iki kigo ni cha koperative yashizweho n'umugambi wa leta Prodefi kugira ngo kino kigo kiregeranya amata y'abene gihugu y'inka zatanzwe na Prodefi muri komine Gashikanwa. Muri make si cy'umuntu ahubwo ni cy'abene gihugu. Mbere ko tubona hariho twasanze n'abene gihugu nko ku munsi mwakira abene gihugu bangana gute bazanya amata cyangwa mushobora kwakira amaritiro angahe ku munsi? Ku munsi twakira abene gihugu barenga gato 180, hama amata twakira ku munsi ari hagati y'ilitiro 400 n'ilitiro 600, biravana n'igihe kanaka, igihe ubwatsi bwabonetse cyangwa ubwatsi butabonetse naho wumva amata azarahindagurika. Mbeko tubona yuko ikomine Gashikanwa ari nini cyane, bose abene gihugu basanzwe bazana amata ngaha bose barashobora kuva mu mitumba yabo bayazanye ngaha cyangwa barafise ahandi hantu bayashira bakaca bayarundika ngaho kugira muyakire? Murakoze rwose. Abene gihugu bashikana amata hano n'ab'imitumba mikeyi yegereye hano mu Gashikanwa, abandi mu mitumba ya kure hariho abakozi ba koperative basanzwe ariyo bari basanzwe bafise ubuhinga bwose bwo kwegeranya amata, nibo bayegeranya hama bakaca bayazana ku kigo. Mbeko dusanzwe tuzi yuko amata kenshi abantu bariko barayajana bayakura mu micungararo bayajana aho basanzwe bayakirira, ko hariho intambamyi ishobora kwibonekeza benshi agapfira mu nzira cyangwa bashikanye ngaha mugasanga yapfuye, guca mubyifata mu gute nkamwe musanzwe muyakira? Ivyo ntibikunda kuba kenshi kuko abakozi dufise baba basanzwe babizi ikintu cica amata. Hari igihe usanga ari sukurike cyangwa ugasanga n'umwanya, rero baravyitwararika. Iyo bishitse naho ico kibazo kanake gashika, harabo kuvugana n'aborozi tukaraba mbere ico kintu cabereye hehe kugira amatapfe ni yihe ngorane yahabaye, ko ari gusanga akaziri kizanye ico gihe twamaze kuvugana n'aborozi nabene bakabibona ubwabo. Nta guciriyemo wavuze ngo akaziri kizana benshi ntibashaka gutomokerwa akaziri kizana ni giki? Murakoze rwose. Hari igihe nk'ikirere kiba kibi twebwe itavuye kuri twebwe, ikindi hari igihe nk'amata usanga bayazanye bikaba ngombwa ko tuyabika. Turafise ivyuma bibika amata, hariho tanki ibika amata ikayakonserva nk'imisi 3. Rero usanga nk'amatara icyo gihe yacitse, niko kazi tujabuza tukabona akaziri kizanye, urumva ko ico gihe na twebwe ubwacu atabari twebwe. Muri ico gihe rero uca tuvugana n'abene gihugu ariko dusangira uruhombo canke bobo ubwabo bakayahomba. Mbeko nagira benshi ariko baraza bagura amata bengaha ilitiro mucamugurisha ngaha? Ilitiro turidanaza ku mahera 1250. Ko tubona yuko bataronka bafise ingorane zo kuronka ivyatsi mw'iki gihe ari ciki, kenshi wiki muraronka amata kuko mwahora muyaronka mu gihe c'urushana. Muri make gutunga inka ni ikintu kigoye, ariko aborozi turabashimira cyane kuko baragerageza. Usanga igihe kici baraciteguriye, hariho ababika ivyatsi ku buhinga bugezweho, hanyuma utabise ivyatsi ugasanga n'aragura isondori amata bakaguma bayaronka. Nivyo si cyo kimwe, ariko baragerageza. Amata arashobora kugabanuka mu gasi cyane turayaronka, kandi wanashaka mu gihe kici turonka amata y'akanovera byanije n'igihe cy'urushana. None mumaze kuyegeranya mbere ayo mata mwebwe buca muheza mukaca muyajana hehe? Turafise abakiriya dusanzwe dukorana. Iyo twamaze kwegeranya amata hari abakiriya basanzwe baza kuyagura bo mu bice bitandukanye. Hariho abahano iwacu mu Gashikanwa baza bakayagura bagadandaza mu kafetariya, abayajana Ngozi, hariho ayo turungika imusenyi, hariho ayaja mu Kirundo, haraja ku masanganzira, ndetse no mu Gashoro hose turayashorerayo. Tubona yuko amata avamwe ibintu byinshi, mwe musanzwe mwakira amata gusa nta kindi kintu mwateguye cyo kuza murahinguramo ayo mata? Murakoze. Amata ava mu bintu byinshi cyane, ariko twebwe umwanya tuvugana tumwe turakora ibintu bibiri. Ni kuvuga turayakira tukayadandaza,
hari igihe tuyadandaza ari ikivuguto, hariho n'andi tuza tugakoramo iforomaje, kiretse gusa ko ubu umukozi w'iforomaje atari hari, rero ubundi ko turayahinguramo n'iforomaje. Murakoze cyane, mushaka kwidondora abadufatiye hagati kugira bumve abo twaba turaganira. Murakoze namwe, jewe nitwa Wihija, niyo amazina abavyeyi banyise, nkaba ndi umukozi ajejwe kwegeranya no gutosora amata muri kino kigo.